gihe Uburundi bwibuka imyaka 59 umuganwa Rudoviko RWAGASORE agandaguwe, imisa yo kumwibuka yabereye mu isengero rya Saint Michel. Muri ivyo birori vyari vyatewe iteka n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru b'igihugu, mbere n'umukuru w'igihugu hamwe n'umutambukanyi wiwe akaba ariho bari. Musenyeri Banshimibusa yasomye imisa yashikirije aya majambo akurikira: arabahamariye abantu babone neza nk'abatowe n'Imana batahumanye, mugabo bakabigira buzuye ubuhumane bw'uko babayeho nk'amashetani. Yesu wenyene ubwiwe aciye abivuga arabidoma ku rutoke, ababwiye ati mw'abafarisayo mwe mwitwararika koza ubwato n'imbogo inyuma gusa, kandi imbere mu mitima yanyu mwuzuye ubusuma n'ububisha. Iryo jambo araryubahutse aribabwiye, hariho n'abari bamutumiye. Inyigisho rero ya mbere numva twese twokwakira naho ibabaza, nuko tutokwitwararika kuba baberekana hino hera hirya hirabura. Ntitwitwararike kuba baberekana hino hera hirya hirabura, haba abafarisayo, haba mu nyifato yacu canke mu dukorwa two kwiyeza, naho two dukorwa twoba ari udufatiye ku migirwa y'ivy'Imana, twoba turiko turihenda twebwe nyene, kuko Imana yo ibona vyose, ntidushobora kuyihenda. Nk'uko Pawulo mweranda bihanuye abagalati mw'ikete badusomeye, niturondere nyabuna gukora ibikorwa by'urukundo bikomotse ku kwemera, ibikorwa by'urukundo binezereza Imana kandi bizoducira iteka mu maso y'Imana. Nivyo vyonyene bikomotse ku kwemera, tubikoreye uwo muntu kuko tuzi ko dusangiye iteka ryo kuba abana b'Imana. Uko kwemera rero ukadutuma dukora ivyo dukora ibyo ari byo vyose, biba bike biba vyinshi. Ivyo bikorwa by'urukundo biraheza rero bigashimisha Imana, kuko ntituba tubigize kugira ngo twiyerekane. Ubu busuma n'ububi buvuzwe, ubwo dushobora kwicura kw'abandi batuziko n'ubutazwi nyene, buba aribwo twitwararika gusaba Imana ko yodutyorora, kandi natwe twigira inama nziza yo kubuvamo. Inyigisho ya kabiri umuntu yoyifatira kuri iyi nyifato nyene Yesu yerekanye kandi yagumye imuranga muri byose. Yesu ntiyigeze aba umuntu aronderera iteka mu bwiyorobetsi bwa bose, canke mu gupfa gukora ibyo bose bakora ngo nuko bikorwa na benshi. Yesu ntiyigeze aronderera iteka muri ibyo bya bose ngo nuko bikorwa na benshi. Yesu mu gukora ikintu kandi ahantu harakomeye, yama abanza kubaza umutima wiwe, akaraba ko kijanye n'intumbero Mana se yagihaye, n'ukuvuga ko gitumbereye gutera iteka Mana se no gukiza abantu. Ivyo bintu bibiri, gutera iteka Mana se no gukiza abantu, abonye bigiye muri iyo ntumbero akabona kubikora, yabanje kubaza umutima, yarafata umwanya akazirikana ari kumwe na Mana se, kugira ngo abone icotera iteka Mana se n'icokiza abantu. N'umuntu by'ukuri yamana rero umwidegemvyo n'ubutwari bwo gukora iciza, ataravye inyungu ziwe gusa, atumbereye cane cane icokiza abantu. Nico gituma atatinya no guhanura naho yaba yatumiwe, kandi naho vyaba ari bibabaza abo yabibwira, kuko bwari bwo buryo bwo kubakiza
neza muri iyi mibano yacu no muri ibi bihugu byacu. Ikitwishe ni ukumengo hasigaye habuze abantu bafise umwidegemvyo wo gukora ibyiza bakavyemanga, wo kuvuga ijambo ry'ukuri ngo bakize ibintu bitarayangara. Abo bantu mengo basigaye ari bake. Benshi umengo dusigaye turondera ko bobona ko tumeze nka bose, nabo bose baba bariko barakora ikibi canke bari mu kinyoma cy'ubuzima. Yesu yakirije isi kuko yamana umwidegemvyo n'ubutwari bwo gukora icyiza ngo akize. Igihugu kibuzemo abantu bafise umwidegemvyo n'ubutwari ntaco gishobora gushikako, nta mahoro y'ukuri abacu baronka, kuko nta mahoro y'abatagira umwidegemvyo. Kuko tuvyumvise rero, Yesu urugero w'umwana w'Imana yareretse inyifato ibereye abashima bose kumukurikira, inyifato y'ukwama atumbereye icokiza abantu ataravye inyungu ziwe. Ivyo bikamuha rero umwidegemvyo mu gukora ibyiza no mu guhanura. Ariko no ku rugero rw'abana b'abantu, hari ab'Imana iha ingabirano zidasanzwe nabo bakazakira. Abo bantu nabo nyene turakwiye kuza turabibuka, twibuka iragi ryabo, tukitwararika kurigumya, kandi tugasaba Imana ko yoza iraturonsa benshi nk'abo ngo igihugu cacu kibone gutera imbere. Kuri uyu munsi twibuka igihe incungu y'ukwikukira kw'igihugu cacu yagandagurwa haciye imyaka 59. Hari ikintu kidasanzwe mbona cerekana umwidegemvyo uyu muganwa RWAGASORE nawe nyene yerekanye ku rugero rwiwe. RWAGASORE nogira ngo ntiyagomvye kwigenza nk'abandi baganwa bose, ngo ahimbarwe no kubandanya yibera mw'iteka ry'umwana w'umwami wenyene. Yagumanye umwidegemvyo, umwidegemvyo niwo wamuranga, umwidegemvyo umutuma akora ibintu bitangaje mugabo vyigisha atarinze kuvuga menshi, kuwugomba kubona, kuwugomba gutegera. Umuntu yovuga vyinshi ivyo musanzwe muzi, mugabo murazi ko atari ico kibanza. Ariko kugira ngo dutange n'akarorero kamwe, haraho nibaza nti mu gihe barimo uri umwana w'umwami, kurondera kubakana n'uwo mudasangiye ubwoko canke kurengana imiryango ab'inda y'ingoma bari basanzwe bakuramwo abamikazi, ubwo ntihari abo vyateye ikibazo nk'iki c'umufarisayo abonye Yesu agiye ku meza atabanje kugira umugiga wo gukaraba. RWAGASORE yarabigize mu mwidegemvyo, azi ico akora, nkako nyene ubumwe n'ubutwari vyari mu nkingi umugambwe wiwe wari ushingiyeko. Yarabona ko bidahagije kuja kubiririmba gusa mu majambo, avyerekanira mu kimenyetso gihambaye co gusangira ibanga n'uwo badasangiye ubwoko. Utari umuntu w'intwari ni bake bovyubaka. Bakozi b'Imana, nibukije ico kimwe gusa ntumbereye kwerekana ubushingantahe n'ubutwari bwa RWAGASORE. Yagumanye umwidegemvyo wamutuma
adashira imbere inyungu ziwe kandi atamagomba gukora ibyo bose bakora ngo nuko babikora. Uko niko yashoboye kuducira intahe yo kwikukira afatanyije n'abandi barundi benshi b'intwari bari basangiye urugamba. RWAGASORE nta n'umwe yakumira mu rugamba rwa politike kuko yarazi ko igihugu kizokira ari uko bose bafashanyije urugamba bakumva ko ari abarundi kandi ko igihugu cyabo cyasubiye kwitwa Uburundi aho kuguma cyitwa Congo Belge Rwanda Uburundi. Nk'uko umengo Uburundi n'agaprovensi k'akaroza aho kihomeka katoshobora kuba igihugu. Nimuze tuje hamwe, niko yagize, nimuze tuje hamwe dusubire iteka igihugu cacu tubaje no kugisubiza izina, tureke kuguma twitwa Congo Belge Rwanda Burundi. Imisa iheze ibirori byaciye bibandaniriza ku musozi wa Vugizo. Aha akaba ari naho hari intatemwa y'umuhisi Rudoviko RWAGASORE. Abategetsi batari bake bo mu gihugu n'umukuru w'igihugu nyene akaba ariho yarari bavuye bashira ingori z'amashugwe ku ntatemwa y'umuhisi Rudoviko RWAGASORE. Ibyo biheze bamwe mu banyepolitike bahavuye bagira ico bashikiriza. Cyando Dieu Mutabazi umwe mu banyepolitike ati hari ico nebukira ku muhisi Rudoviko RWAGASORE. Uyu munsi twibuka imyaka 59 umuganwa atari umugani Rudoviko Rubi agandaguwe, akaba ariwe yafashe ya mbere kugira ngo aharanire intahe y'ukwikukira, intahe ya independence. Twebwe icyo tumwibukira ko cyane cyane kuvuga yuko ari kurinda, kubera iyo ntahe yo kwikukira yaharaniye hamwe n'abarundi batari bake, kandi agahemuka ari uko tuyironse ntibyari byoroshe. Aricyo gituma gushika uyu munsi tubandanya tumwibuka. Icyo rero twabandanya kandi tumwibukira ko nuko yateye akamo abarundi yuko iyo ntahe y'ukwikukira itegerezwa kunezerwa na bose, abayiharaniye bakayitsindira, eka n'abandi batayiharaniye, kugira ngo abarundi bose bashobore kubandanya bayikingira, bashobore kubandanya bayiharanira. Twebwe rero uyu munsi nk'uko muhava mubibona, abahurikiye mu migambwe, abandi badaharanira ibyicaro bya politike n'abarundi benshi baraza kuza kumwibuka, cyane cyane nko muri ibi bihe birashobora kudufasha, kubera hariho abarundi benshi usanga tudasangiye uko tubibona, umwe yavuga intahe yo kwikukira undi akabyumva ukundi. Twebwe rero ikintu tuzobandanya tugendera nico duhamagariye yuko atanumwe yo kwishima aba uba ku butegetsi, aba utawa ku butegetsi, intahe yo kwikukira, intahe yo gukingira, intahe yo kwikukira ni wacu twese tubandanye tubigendera. Nansininete Mutoni avugira umugambwe CNDD FDD ati muri uyo mugambwe bafise imigambi yo gushira imbere amakoperative, ati ni nayo migambi umuhisi Rudoviko RWAGASORE yari afise. Murakoze. Niragi byiza twasiranye n'icungu kwikukira ku Burundi nko mushikirije, aho yarondera ntaryo iterambere ry'abenegihugu utazerinze no gushira ingufu hamwe kugira ngo bagwize umwimbu. Nkuko rero mwabikurikiranye biri mu imigambi twashize imbere cyane mu myamamazo, eka mbere no mu mugambi uzorangurwa na leta nzeyereka nkozi, barabonye ko ari byo biza imbere. Biraduhimbara rero ko tubandanya tugendera mu makanda y'iyo ncungu. Nkuko mubizi mu mugambi CNDD FDD tumufata incungu yacu, kubera no muri ngo hagiza umugambi CNDD FDD tuguma tuvyibukanya kugira ngo ntitwibagire iyo ragi y'incungu yakunze Burundi, akunda bene Burundi, agakunda igihugu cyo gushikana hacigura. Ni
n'akarorero mu gukunda igihugu, n'akarorero mbere no mu gukunda abene igihugu. Reka mbere murabona ko ari n'akarorero mu butwari n'ubwira gukorera igihugu ciwe. Ariko hari abantu bavuga yuko usanga amashirahamwe ari abantu baba bari mu mugambwe gusa, amashirahamwe y'ivy'iterambere ntibavyerekeye abarundi bose mu babwiri. Amashirahamwe n'ay'abarundi bose, hanyuma ntawo kwikumira kandi ntawo kumira uwundi, kubera nk'uko nyine icubahiro amaze imisi abishikiriza, ntawe utungira mu boro, kandi urugamba rw'iterambere n'urugamba rurinda kurwanwa na bose, kandi umwese arinda gushira hamwe ingufu n'uwundi kugira ngo nk'uko nyine icubahiro yabishikirije turi kumwe twese birashoboka. Umukuru w'umugambwe Iprona Abere Gashatsi ati hari byinshi twibukira ku muhisi Rudoviko RWAGASORE, ati hari n'iragiye aturaze. Ibyo imyaka 59 irarangiye, umuganwa atari umugani Rudoviko RWAGASORE ariwe yaduhaye umugabo w'adasigana Iprona turongoye agandaguwe. Muti rero leta y'uno munsi, leta mvyeyi, leta nkozi, akarorero yafatira ku muganwa Rudoviko RWAGASORE n'akahe. Novuga ko iyo leta y'uno munsi iza yarabifatiye ko akarorero kiwe, koko mwavyumvise bariko baravuga ubuzima bwa RWAGASORE yashira imbere ubwa mbere kugira abarundi bamuhurumbire ubumwe, cyane cyane gukorera hamwe, abicishije mu mashirahamwe, mu makoperative bayadondaguye mwayumvise. Uno munsi rero mu gihugu cyacu Burundi sagashishwa rumuri, urabona ko abarundi ku murindi w'iterambere bariko ico kijanye n'amakoperative bagishize imbere. Ikindi bofatira ku muganwa Rudoviko RWAGASORE kunywanisha abarundi. RWAGASORE yacagura, kandi uno munsi uravye igihugu nyene cifashe, urabona ko abarundi mu butandukane bwabo, amoko yose turi hamwe, turi ku kivi. Ico ni ikintu gikomeye. Hama umutima wo gukunda igihugu ca RWAGASORE aho yaciguze, kuko yaraciguze ntaco yarabuze, ari umwana w'umwami mugabo yaremera sesa amaraso kugira ngo abarundi bave mu vyara vy'abakava amahanga. Rero turabona ko uno munsi turavye n'ingene ihimbazwa ry'uno munsi rimeze, ingene indongozi z'igihugu zigitaba, urabona koko ko bariko baca mu ngendo RWAGASORE yaciyemwo, kandi uriko uraraba n'ijambo yashikirije uno munsi n'ijambo ngenderwako twofatira ko akarorero. Inyuma y'imyaka 59 n'ibiki umugambi ubona gusaba? Inyuma y'imyaka 59 twagisabye n'imbere yaho nk'uko twabishikirije ejo. Ubwa mbere nuko iyo ncungu y'u Burundi y'intare yo kwikukira abamugandaguye, ubwa mbere nuko bokurikiranwa, kuko byabereye mu Burundi kandi ababikoze abantu babarondeye barabatora. Ni ukuvuga rero turasaba ko abakoze ico caha bakatwaka iyo ndanga ko bofatwa bagahanwa, ndetse bagatanga n'indishyi y'akababaro ku mugabo w'adasigana Iprona, ku gihugu cy'u Burundi no ku muryango wa RWAGASORE. Ikindi tutobideha nuko tubona turavye ico yazize, hariho igihugu cari kiro gitwara Burundi, Ububirigi bwarabigizemo uruhara biraboneka. Rero tukavuga tuti Ububirigi nibwemange ico caha nk'uko bwemanze ico caha ku gihugu ca Kongo, ko aribwo bwafashije kugira ngo igandagurwa rya Patrice Lumumba ribe. No ku Burundi rero nibaza ko ataco tuma bitaba, maze ukuri kuja habona, hama Uburundi buronke indishi y'akababaro.